Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agizwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Hari amakuru ahambaye cane ahejeje kudushikira avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arotswa igitutu kugira ngo yemere ko abahunze mu mwaka wa 2015 bagirijwe kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza bagaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko byamaze kuboneka neza ko ikiringo ca gatatu c'umuhisi Pierre Nkurunziza kitari gikurikije amategeko, kandi bikaboneka neza ko abagize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bariko baracungura igihugu. Hakaba hari amakuru ahejeje kudushikira avuga ko hari abategetsi bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko barasaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yakemera ko abahunze igihugu mu mwaka wa 2015 bagaruka mu gihugu kandi bagasubirana iteka bahoranye, aho ayo makuru avuga ko abategetsi bahambaye bariko barandikira ibihugu bitandukanye kugira ngo bibafashe kumvisha Perezida Evariste Ndayishimiye kagomba kureka abo bantu bagirijwe ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bakagaruka mu gihugu c'u Burundi, kuko biboneka neza ko igihe Perezida Evariste Ndayishimiye atarafata ingingo ikiza yo guhuza abana b'abarundi, igihugu c'u Burundi kitazigera kiva mu ngorane kirimo. Akaba ariyo mpamvu nyine hari abategetsi bakomeye cane bari ngaha mu gihugu c'u Burundi batanguye kwiyumvira ko bagomba kuzana bagenzi babo bari hanze y'igihugu bahunze mu mwaka wa 2015 bagirijwe gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri abo bashaka gutahuka hakaba higanjemo abaharanira agateka kazina muntu, abanyepolitike batandukanye ndetse n'abamenyesha makuru batandukanye, n'impunzi muri rusange zihunze agatotezo kariko karaba mu gihugu mu mwaka wa 2015 ndetse no mu myaka yakurikiyeho. Hakaba benshi bavuga ko igihe Perezida Evariste Ndayishimiye atarafata ingingo yo guhuza abana b'u Burundi igihugu kitazigera gikira, ariko amakuru ariko aradushikira akavuga ko kubera ukuntu ibihangange bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi byatangiye kotsa igitutu Perezida Evariste Ndayishimiye ko yareka abo bantu bakagaruka mu gihugu, byanze bikunze umwanya n'umwanya abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015 ndetse n'impunzi z'abarundi zahunze zirashobora kugaruka umwanya n'umwanya, kuko biramaze kuboneka neza ko Uburundi bwahahombeye incabwenge nyinshi, kandi abo barundi bakaba bari bakwiye kuba bari gukora imirimo iteza imbere igihugu aho gukorera ibihugu bitababyaye. Akaba ariyo mpamvu nyine umwanya n'umwanya abo bahunze igihugu biganjemo abanyepolitike, abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha makuru bagaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi bagasubirana iteka bahoranye. Turaza kubigaruka ko mwido nido y'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane arabana n'ifungurwa rya Dieudonné Murengerantwari wahoze arongoye banki nkuru y'igihugu BRB, aho hari amakuru avuga ko ifungurwa ryiwe ririmwo igipfungu gikomeye cane kandi ryaturutse ku muntu mukuru kurongoye iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi washize igitsure kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariho benshi babona ko ibi bintu bikomeye kandi bifise icyo binyegeje, kuko Dieudonné Murengerantwari aragirizwa ibyaha bikomeye cane, aho yagakwiye kugezwa imbere y'ubutungane kugira ngo abyisigureho. Ariko icyatangaje abarundi ni ukubona yidegembya mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yaramwagirije ibyaha byinshi cane bikomeye. Hakaba hari n'amakuru yavugaga ko yakoranaga na General Guillaume Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Ayo makuru nayo nyine turaza kuyagaruka ko mwido nido y'aya makuru. Tuze no kubabwira ku bijanye n'urubanza umumenyeshamakuru Floriano Irangabiye amaze igihe kinini apfunzwe ku karenganyo, kandi iboneka ko atacana kimwe yigeze akorera Uburundi, ariko ubu ngubu akaba yunguruje urubanza rwiwe akaba agiye kuburana, aho benshi biteze ko leta ishobora gufata ingingo ikiza kugira ngo
umenyesha amakuru apfungurwe kuko ipfunga ry'uwo mumenyesha amakuru ririko riracafuza bikomeye igihugu c'u Burundi. Byose nyine twabibateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wowe ico ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu kanya urubanza rwa Floriano Irangabire ruratangura muri sentare ntahinyuzwa igisata c'agasamburamanza. Kuva yunguruje umumenyeshamakuru Floriano Irangabire yari amaze amezi 6 arindiriye ko sentare ntahinyuzwa imurengutsa. Uyu munsi niho aza kwitaba. Urubanza ruza kuba mu ntahicesi, ababyifuza bose barashobora kuja kumushigikira kuko biraboneka ko ariko arazira akarenganyo gakomeye cane. Igisata c'agasamburamanza kijejwe iki mu butungane? Uko ubutungane bw'u Burundi bwubatse, umuntu ubu aburana mu masentare abiri akurikirana. Ni ukuvuga iyo utanguye urubanza muri sentare imwe ushobora kurwunguruza muri sentare ikurikira mu bubasha, ariko iyo urubanza rwa sentare iyungururizo rudakurishimishije uraheza ukitwara muri gasamburamanza usaba ko basambura urwo rubanza. Muri gasamburamanza ntibaburana cane ido n'ido ry'urubanza, baburana berekana ingene amategeko yahonyowe. Gasamburamanza iramutse isambura urubanza ica irasubiza mu yaruciye mw'iyungururizo igasaba ko barusubiramwo, ariko hagasabasa abacamanza batandukanye n'abambere. Mu ncamake, iyo urubanza rutanguriye muri sentare y'intango ruherera muri sentare nkuru. Udashimye ibivuyemwo arashobora gutaka gasamburamanza ikarusambura. Urubanza ruhereye muri sentare nkuru ruherera muri sentare y'iyungururizo cour d'appel. Kuwa 2/0/2023 Floriano Irangabire yaciriwe na sentare nkuru ya Mukaza igihano cyo gupfungwa imyaka 10 n'amande y'umuriyoni. Sentare yamwagirije icaha cyo kugerageza kumanyura ubutaka bw'u Burundi, icaha kitumvikana na gatoya kandi kidasiguritse mu gitabo mpanabyaha c'u Burundi. Kuwa 7 Rusama 2023 sentare y'iyungururizo ya Mukaza yaremeje igihano ca sentare ya mbere. Nibyo byatumye Floriano Irangabire ataka sentare ntahinyuzwa mu gisata ca gasamburamanza. Akarenganyo katagira izina. Ibiriko bikorerwa Floriano Irangabire ni akarenganyo katagira izina. Mwibanga abacamanza baciye urubanza rwa mbere baravuze ko babonye bazanira urubanza rwanditse bashirako imikono gusa. Barusomye bizeye ko ruzosubirwamwo rugeze muri cour d'appel. Muri ayo masentare yose ntibigeze berekana icaha Floriano yakoze, ari nayo mpamvu bamuhana bakoresheje ingingo y'igitabo mpanabyaha yuzuyemwo igipfungu cyinshi cane. Twizere ko ubu Floriano agiye gutunganirizwa. Mu myaka iheze hari abaharanira agateka kazina muntu bagiye barashirwako imanza zidafashe bakarekurwa baciye muri gasamburamanza. Abo ni nka Firme Rukuki na Toni Nkina. Kumbure gasamburamanza igiye gusubira kurenganura warenganijwe n'amasentare yose yaciyemwo. Mu ndwi iheze umushikirizamanza mukuru wa Repubulika Leonard Manirakiza yarasengeye ubutungane asaba ko Imana yomufasha guheza akarenganyo mu Burundi. Uyu munsi igisata arongoye nico gisubira guhagararira impahazwa Floriano Irangabire. Ni akanya ko kuraba ko ibyo Leonard Manirakiza avuga ageze imbere y'Imana bihuye n'ibyo akora. Floriano wacu, Imana ikube hafi kandi ikurinde muri ibi bihe bigoye uriko uracamo. Tuvuye kuri iyo nkuru y'akarenganyo kariko karakorerwa umumenyeshamakuru Floriano Irangabire azira umwuga we kumenyesha amakuru. Amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru ivugwa ku ifungurwa rya Dieudonné Murengera-Ntwari yahoze arongoye ibanki nkuru y'igihugu BRB, aho nyine ubu ngubu yidegembya mu gihe yagirizwa ibyaha byinshi bikomeye. Hakaba ari n'amakuru avuga ko yakoranaga na General Guillaume Bunyoni, akaba ari nacyo cyari cyatumye Perezida Evariste Ndayishimiye afata ingingo yo kumupfunga byihuse, ariko akaba yagondojwe n'utwara iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Dieudonné Murengera-Ntwari yari ayagenwe no kurongora ibanki nkuru y'igihugu muri Ndamyandagaro 2022 ukwezi imbere y'ibogozwa rya General Guillaume Bunyoni. Mwibanga ntangere Dieudonné Murengera-Ntwari yateguranye na Perezida Ndayishimiye umugambi wo guhindura amafaranga ibipapuro. Intumbero bavuga ko yariyo kwaka amahera abanyegeje amamiliyaridi mu mihana yabo.
bari biteze ko Bunyoni n'abo bacuditse bahahombera ntibyakunze kandi ntibyabaye kuko Bunyoni ni incabwenge ku buryo benshi babona ko amafaranga yari yamaze kuyahindura amafaranga mvamakungu. Ibyahise bituma n'ubutunzi bw'igihugu bwikubita hasi. Ifaranga ry'u Burundi ryarabandanije guta agaciro, amanoti nayo yabandanije gukena cane mu gihugu cose. Kuwa karindwi Gitugutu 2023 Dieudonné Murengerantwari yarahagaritswe n'iperereza inyuma y'urugendo rw'intumwa za FMI. Haravuzwe ko Dieudonné yoba yaramenye ibanga ku mafaranga mvamakungu yoba atangwa ukuntu kutangaje mu ishirahamwe ryo kurangura ibitoro Prestige. Bivugwa ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yoba afisemwo umutahe ukomeye cane. Aho kandi ni mu gihe ibanki nkuru y'igihugu itwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Dieudonné Murengerantwari yahagaritswe yagirizwa ibyaha bikomeye birimwo kubangamira ubutunzi bw'igihugu, kwakira ibiturire, gukoresha amafaranga ava mu mabyaha no kunyuruza amatungo y'igihugu. Ifatwa ryiwe ryakurikiwe n'iryaba benda hamwe wiwe umudandaza Sylvestre Niyonsaba yahavuye arekurwa atangishijwe ingwate miliyaridi 3. Inyuma y'ukwezi n'inusu apfungiwe mu iperereza, Dieudonné Murengerantwari yarajanywe mu ibohero rikuru rya Mpimba muri Munyonyo 2023. Akuweyo atigeze aburana. RPA ivuga ko Dieudonné Murengerantwari arekuwe ku bw'igitsure c'umukuru w'iperereza General Major Ildefonse Habarurema batazira King Kongo, aho nyine bivugwa ko ari watsize igitsure kuri Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo apfungure Dieudonné Murengerantwari. Umushingamateka Gatorwasa niwe ayaheruka kubaza ati kubera iki wibye igitoci? Kubera ashonje afatwa agapfungwa, ariko wibye amamiliyaridi menshi agasabwa gusubiza gusa kandi ariwe aba yakoze ibyica igihugu cose. Bagenzi, turi mu ntwaro y'uruyeri rwinshi. Umugani wa Perezida Ndayishimiye turafise ubujanja n'ubuswahili, nk'uko nyine biboneka neza ko abategetsi barongoye igihugu c'u Burundi bafise ubujanja n'ubuswahili kubera ukuntu bariko barigenza mu bibazo bitandukanye, aho Perezida Evariste Ndayishimiye aza yerekana ko agiye kurwanya ibiturire ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko ku rundi ruhande bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye igiturire akora kirengejo kwemera kandi akaba ashigikira na bakaboko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanirize kuri ya nkuru twari twababwiye mu ntango, aho hari imigambwe itandukanye iriko irandika amakete yandikira ibihugu bya yasi ndetse n'ibihugu birutura ku isi, yereka ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wahonyoye ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha, kandi bagasaba ikintu gihambaye cane cy'uko ibyo bihugu byashyira igitsure kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, amaze akemera ko abagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bakongera gusubiza umwidegembyo bakagaruka mu gihugu, ndetse n'impunzi nyinshi z'abarundi zikagaruka mu gihugu, kuko abo ngabo babona ko igihe igihugu kitazarafata ingingo yo guhuza abana b'abarundi kitazigera gitera imbere, kuko hanze y'igihugu hari incabwenge nyinshi zagakwiye kuba ziriko zirakorera igihugu ariko ziri gukorera ibindi bihugu, ibiri gutuma Burundi bugira ingorane zikomeye cane. Seneri iri kumwe n'iyindi migambwe hamwe n'imihari baratakambira akarere n'ibihugu rutura byo kwisi gufasha iyubahirizwa ry'amasezerano yarusha. Umugambwe Seneri uri kumwe n'iyindi migambwe hamwe n'imihari ya politike baheruka kwandikira abakuru b'ibihugu byo mu karere hamwe no mu bihugu rutura byo kwisi babisaba gufasha mwinagurwa ry'amasezerano yarusha. Iyo migambwe ikaba ari umugambwe Seneri urongowe n'umushingamateka Gatorwasa, umugambwe Aprona atavuga rumwe n'ubutegetsi urongowe na Charles Nditije, Apodi Zigamibanga ishami ritavuga rumwe n'ubutegetsi, inani za politiki Arikarafo Arusha na Mapu Burundi Buhire. Muri urwo rwandiko rwarungikiwe abakuru b'ibihugu by'akarere, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden, Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, umunyamabanga mukuru w'ubumwe bwa Afrika, umukuru w'ubumwe bwa Buraya n'abandi benshi cane. Umushingamateka Leonce Ngendakumana ariwe arongoye urwo runani rwabo bashize ahabona urwo rwandiko, ashikiriza ko byihuta yuko amakungu agarukira amasezerano yarusha mu gihe Uburundi bwigereje amatora ya 2025. Ngendakumana akamenyesha ko ayo masezerano yarusha yagiye arahonyangwa kuva mu mwaka
wa 2005 CNDD-FDD ishitse ku butegetsi na cane cane mu mwaka wa 2015 aho muhisi Perezida Nkurunziza yitoreza ikiringo ca gatatu. Urwo runani ruvuga ko cari kinyuranyije n'amategeko. Ubw'ibyo urwo runani rusaba abahurungikiwe urwo rwandiko kugira uruhara mu kugondoza leta ya CNDD-FDD ngo yemere ibiganiro bya politike bihuza bose, gutahukana impunzi zose zibishaka hamwe n'abanyepolitike bahunze igihugu, gufuta imitahe mpuzamakungu yose yo gufata abagirizwa kugira uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi bwo kwa 13 Rusama 2015, gufuta imanza zigoramye zaciriwe abagirizwa kugira uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye hamwe n'ibindi byinshi cane, aho abo barundi babona ko igihe leta itarafata ingingo yo guhuza abana b'u Burundi bose bakaza bagakorera igihugu ibintu bitazigera bigenda neza, kandi bakabona ko abagirijwe ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bakoze igikorwa cy'ubutwari bari bakwiye no guhemberwa. Akaba ariyo mpamvu abarundi basaba ko bagenzi babo batahukanwa kandi bagasubizwa mu bibanza bahozemo kandi bakaza bagakorera igihugu cabibarutse, nk'uko nyine biboneka neza ko Burundi buri mu ngorane z'uko hari abarundi benshi cyane bari hanze y'igihugu mu gihe bagakwiye gukorera igihugu cababyaye. Ariko akaba ari n'amakuru nyine avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ariko arahatirwa na bamwe mu bategetsi bariko barakorana ko yareka abo ngabo bagatahuka, kuko bose barakoreye igihugu kandi byaranabonetse neza ko ikiringo ca gatatu c'umuhisi Pierre Nkurunziza cyari kinyuranije n'amategeko. Akaba ariyo mpamvu abarundi isinzi basaba ko bagenzi babo bari hanze y'igihugu bagarukanwa mu gihugu byihuse kugira ngo intwaro ibereye yubahirizwe, kandi biboneke neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye hari byo ariko arakosora ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wowe c'ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.